ikintu cabaye duteza kubimenya kugira ngo vy'ukuri tumenye mbega ico Imana yiteze ku ishengero ryayo muri kino gihe kimeze gute. Jewe Imana ishaka gute, jewe Imana imbona gute, mbega ko abandi binyagishije nande ndiwo kwinyagisha nk'abandi, ko abandi bahindutse ivyo kurya vy'abansi b'Imana nanje ndiwo kuba ivyo kurya vy'abansi b'Imana. Hariho abantu binyagishije kandi vy'ukuri barabagorotse. Hari abantu tubona hano muri nosi vy'ukuri rirya jambo n'umugani mugabo bwiza guhinduka muri kino gihe cacu. Hari ikintu bavuga ngo intore ntiziramba. Ivyo twese twaravyakira mugabo kubera ko intore zitaramba, kubera ko intore ziba naifu. Hari ugusamara intore zigira zikinyagisha mu kwibaza ko imitima yabo myiza ariyo n'abandi bantu bose bafise. Mugabo ndakundira ijambo ry'Imana rivuga ngo amakengana yagize inzu yanje. Umuntu akibasika abantu bose bakundana nk'uko akundana akagenda akarya hariho hose bakamuha isumu agapfa ngo intore ntiziramba. Igituma intore zidaramba ni kubera ko ku marembo y'i Babuloni baba babona icabo bantu bari mu buzima bw'abantu, ico gihe bakagira iki bakazisaba kubera naivete tukazibura tugasigana imibambangwe. Abimeleki yagiye abwira abishekemu arababwira ngo ni vyiza ko mwotwagwa n'abahungu 70 wo kwa data. We yavuka ahandi hantu yari umudemi frere wabo bandi, siwe ingoma yari kuza. Ico marembo y'i Babuloni akora ukungene itoraniriza abo yimika ariko atari bo bari bagenewe kwimikwa. Ugasanga umuntu yari kuba samuragwa siwe samuragwa ariko uyundi w'umubambangwe ni wabaye samuragwa. Hari abantu vy'ukuri tugize umugisha tukabagira mu buzima bwacu ivyacu vyotora inyishu, mugabo akaba n'abandi bantu baza kuri mission diabolique kubera ko nta kindi ni kugira ngo umuryango wawe ugumuriko urizunguruka ko ugumuriko urahomba ugumuriko uranyagwa igihe cyose, kandi byose biri mu ijambo ry'Imana. Uyu Abimeleki siwe yari kuba umwami ariko ijambo ry'Imana rimbwira ukungene yagiye atanga amafaranga. Ibi tuzobivuga ku marembo y'i Babuloni. The currencies canke uburyo bwo guhanahana ibidandazwa si mu buryo bw'amafaranga gusa, hariho uburyo butuma haba ama transaction. Uyu munsi amafaranga les papiers fiduciaire aya dukoresha aya ne permet ama échange. Mugabo kera muravyibuka yuko ntibakoresha amafaranga. Kera mfise ibiharage narashobora kwacceda ku biraya vyawe, nawe ufise ibiraya vyawe ukacceda ku biharage vy'iwanyu. Muravyibuka ivyo ngene kwibaza namwo ntitujana ekonomi no mubijanye n'ivy'imhemu. Igituma hashobora kuba transaction spirituelle si amafaranga gusa, n'ubwo amafaranga nayo nyene abwirizwa kuba nayo nyene arimo mu bijanye n'ibi permet urudandazwa. Ico Abimeleki yakoresheje kugira ngo ashobore kwacceda kuri throne, yubase igicaniro cyo kwica abotwaye bashika 70. Birivuga ngo aha amafaranga aha abantu b'imburakimazi babicira kwibuye rimwe. Uko niko yabaye umwami, ingoma irahindukira. Uyo tamacaraza abacira umugani atumunsi umwe ibiti vyagiye hamwe ngo bitore umwami. Hari ubwoko bune bw'ibiti. Igiti ca mbere cyari igiti olive tree, igiti cy'umwelayo kivamwo amavuta ya elayo. Murabe kino kintu nico gituma niko ravuga ibijanye n'ano mabanga agupembete we nk'umwana w'Imana kuganza ku musozi w'ubutunzi. Nuko hariho ubutunzi bufiswe n'imibambangwe uyu munsi buriko buratuma imigango isambuka. Uyu munsi kuba wowe uwa mbere ukamenya ikibazo ukamenya muri interview sivyo biguha akazi. Hari abantu uyu munsi bahabwa akazi nuko bagize iki, nuko bemeye kugoka bagakura impuzu. Ivyo turavyumva tukabibona ibisanzwe, mugabo ireganta ni gihe gikomeye tukabana b'Imana amaso yacu yuguruka ivy'abana b'Imana bikama maboko y'abana b'Imana. Muriko muranyumva? Hari abantu uyu munsi ingingo yofata si ingingo yo kugira neza benshi, ni ingingo yo kugira neza we. Hari umuntu hako iyo projet itwagwa n'undi muntu yemera kuyica kandi yari itunze abarundi n'abarundi kazi hako we atari we ayitwara. Tugace tugira wa mugore bibiza muri Imana itubwira umwana we yari yapfuye, yabwiye Salomo ngo tumubure twese. Hari abantu bavuga ngo tubibure twese, ako kazi tukabure twese. Kubera iki? Kubera ari umubambangwe ari wo uri ku marembo. Nonga ashobora gusanga afise imibambangwe ariko Imana ize kumpa mu bushobozi bwa muhemere nayo yihana ko ibintu vyose ubona vyo katiri wawe uri umubambangwe. Kumva ko gusa abana babaronse aho biga ikibazo cy'umubanyi w'abana birukanye ku ishati cyo bikubwiye uri umubambangwe. Ko umuntu aza kugutura ikibazo nubwo biyense araba abatubesha ariko hari abukuri. Uyu munsi kubera imibambangwe iri mu bitaro hari abantu batavugwa. Nabivuze kare akoronegeze gatanga umunsi yahera umugore we yaragiye kuvyara hamagenda n'imodoka nziza amutwaye baramwakira basika bamufata neza. Inyuma yiwe haza undi mugore aje muri taxi yafashwe nawe nyene ninda baranka kumwakira ngo tanga kose. Bagitebaganye bariko barahari ati ntacyo dukora atazanye kose. Muramaze kubona uyu munsi kwene abantu bose bashishwe ko umuntu mubwira ati ndiko ndababara. Pasteur papa wiwe yafuye yofuye, umuganga aratanga itegeko niba mutera amaraso. Bagiye kubwira umuganga mutera amaraso ati ewe uje kunyigisha akazi ari kuri telefone atavuze muganga ngo birihuta. Atumviriza nimbo
vyihuta yakiruje kumutera. Iyo nimibambangwe abantu bakiri sensible. Reka suko nyene bimeze nabi muri bino bihe turimo. Bisuka ko tutakaza sensibility. Twe turabana b'Imana. Uburyo bwacu, imyanya yacu, ingabirano zacu tubwiza kudisponibiliza kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Umwera yuranga. Once uvuga ngo ariko noheba amavuta yanje atuma nubahwa n'Imana n'abantu. Nkirirwa ndaje guhungabana hejuru y'ibiti. Iyo tugeze ahantu twumva neza ko kugira neza abandi, kwitwararika abandi, kwita ku neza y'abandi ata gaciro atakimazi bigifitiye ubuzima bwacu, tuba twamaze gupfa. Cyo gituma Imana ishimwe ko baje mu nzu y'Imana, kuko ari ivyapfuye Imana igiye kongera kandi gusura kuzura mu buzima bwacu. Kandi birivuga ngo abakome n'abahambaye bazoza kwigira kwishengero ubwenge buhebuje bw'Imana. Ubwenge bakeneye subundi nuko abantu bongera kandi gusubira kugira urukundo, abantu bongera kandi gusubira kubabarana. Uyu munsi ntaco bivuze ko umuntu yosambura ivyo yubatse vyose kubwo just ikintu kimuha umunezero umwanya muto. Ivyo biti vyose biranga. Umwera ayo uranka, umuzabibu uranka, icyagatatu n'igiki n'umusukoni uranka. Inyuma yaho baca begera umubambangwe kubera ko nta yindi shwa yindi. Abafaransa bavuga ngo la nature a horreur du vide. Mu muryango wawe nutaguruka ngo ufate ingingo yo kuganza, hari undi azoza kwicara ku ntebe yo kuganza mu muryango wawe. Iciza uzokwanka gukora mu gihe cawe, hari undi muntu w'umunyakibi azoza kugikora, kuko la nature a horreur du vide. Twaragiye nk'ishengero turaryama twumengo twovuga mu ndimi. Rêver tuvuga, rêver so kuvuga mu ndimi. Rêver nuko duhinduka indani muri twebwe hakaba kwihana vy'ukuri. Mugabo tumaze kwihana nuko cadutegwa mu bwami bw'Imana. Abatewe mu bwami bw'Imana bafise ivyumviro by'ubwami bw'Imana. Babona uburyo babera umugisha abandi. Babona ukungene babera ivyizigira abandi. Imbuto y'ukutugira abadasanzwe Imana yamaze kuyitera. Ni kese y'umwanya mutoya kugira ngo dutangure kujya ku vyamwa vyayo. Nivyo umwanya twubabazwa, mugabe y'umurimye arindiriye kwimbura. Ego nivyashobora gukubitwa n'inzara, ashobora gukena muri uwo mwanya, mugabo arafise ivyizigiro. Mbyo umuntu arenda ngo ndafise ivyizigiro. Cyane gose ndafise ivyizigiro. Abarundi n'abarundi kazi turafise ivyizigiro. Imbuto yaratewe, ikanguro turariye, turagimbura mu gihe kigiye kuza. Ivyo Imana dusezerani iki gihugu ni ic'Imana. I'm telling you. Mu misi eze umuhungu wa nayivuze vendredi, umuhungu wanje azarambwira tapote cyari indoto nagize mu misi aheze ati mugabo Imana ufite ari karankonfirma inyigisho twigisha. Yarose Yesu amwakira mu ijuru, aramubwira ati karibu ahareni muhira ntuze uruhuke ubutame bwawe. Ati noshatse kuvuga rero ko ntasubira mu isi, atoya havyaheze twataje. Ati vyakweli mbwa ngo hari ikintu kimwe ngo niyibutse ati cigiki ngo sinabimenyesheje ngo undongoye mu isi ngo Apotre Kevin Sibomana. Niko yabwiye Yesu. Hameze camubwira ngo nivyo ugenda muvugana. Ati ivyo muza gushikako nivyo je nza gukurikiza. Ngo acabona araje ngo sanga ndi kumwe n'abantu batanu. Ngo acabona ngo umuntu muremure ngo agera hariye. Ngo arambwira ngo papa ngo Yesu yambwiye ko ngo hageze ko nta none ngo bivuga kwiki. Cyana mubwira ngo gende mubwire yuko tugifise vyinshi byo gukora ngaha muri kino gihugu. Aturindire nitwaheza tuzoza. Ngiye muri rwanda woti turafise vyinshi. Umviriza urashaka kuba tavyibona ntaco tuzobikwereka, mugabo birahari. Iri nitangazo rivuye ibukuru ibwami, ariko mugabo kandi no kuri jewe warafise programa yo gupfa, warafise programa yo kurangiza urugendo rwiwe amahoro hano muri no minsi. Hindukira umumbwire ngo barabikubujije. Mu misi eze ndiko ndasenga, Imana irambwira hari imwemu numva turiko turagwana. Imana irambwira ngo hari imwemu ya nyawihebuza yateye muri kino gihugu. Abantu bose bari deprime. Ejo akantu nasomye ngo abantu benshi basigaye bivugana mu ibarabara. Ngo mugabo ngo nawe nimba uri kurababona ngo ntushoka kutwenga ngo kuko nawe hari amageste yandi ugiye kugira utazi. Undi ataravuga ngo utari deprime ngo ni wari katera abandi ku deprime. Ivyo vyose urumva ntaco bivuze. Mugana ngo udeprima utadeprima, ubwami bw'Imana buragukeneye muri kino gihugu. Ubwami bw'Imana buragushaka muri kino gihugu. Nyarukiriza gusura mu vyagezwe 18:18. Havuze ngo oh God, ariko muze mwibuke uhoraho Imana yanyu, kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi, kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira abasogokuruza banyu nk'uko biri n'uyu munsi. Imana iravuze ngo niyo iduha ubutore. Mutsogeza avuga ngo he gives us power to get wealth. Iyo bavuze ubutunzi, listen to this. Ubutunzi si amafaranga menshi. Ubutunzi ni kugira umusesekara w'ibituma abantu bagirirwa neza mu kibano ciwawe. Iyo bavuze ubutunzi ni mwumve gutunga personality, gutunga skills, gutunga ubwenge, gutunga ivyankenerwa vyose bituma abantu bitora mu buzima bwabo bakagira ivyizigiro vyo gushitsa ivy'Imana bazaniye hano minose. That's what we call wealth. Uraza hari umuntu atoguha amafaranga, mugabo hari umuntu ashobora kukugira inama, iyo nama ikakurutira umuntu yo guha amafaranga. Hari
hari umuntu atoshobora kuguha umushahara ukomeye mugabo umuntu arafise contact arafise umuntu yosura kuguhuza nawe uwo muntu umuhuye ubuzima bwawe bugahinduka yaguhaye ibintu ariko yaguhaye just contact. Umunsi umwe nagakuru numvise umugabo umwe umuntu umwe araza kumuraba aramubwira ati je nukuri nashaka kumhindurira ubuzima amusanga muri biro yiwe ahantu yarari nimba mbari ivyo nkora nimbwira inama ntavyozi mugabo ndagomba muhindurira ubuzima aramubwira ati vyakora ko ndaguhindurira ubuzima saramubwira ngo sawa navyumvise ngomba ndaguhindurira ubuzima ingo ndaguherekeze tahe atatacu mpaye ati zere ivyo ndakubwiye ingo ndaguherekeze utahe ati tugende turaganisha acagenda amufashe ku rutugu amanuka muri biro yiwe kumbe uwo muntu yari umuntu akomeye wafise influence afise impact ikomeye cyane agiye amufashe ku rutugu abantu bose batangura kubazanya ngo ujya muntu afashe ku rutugu ninde kandi turafise undi muntu akomeye nkawe muri kino gihugu abantu batangura kumufotora wewe nkurikire ni sawa abantu barabe yamubwiye ko amuhindura ubuzima ataramushikana ku ntuze ati sawa rero tuzosubira muhanye nagatushine nk'abantu bazinanye agiye abantu bose baramutegera imodoka barayizibira oya urinde abantu batangura kumufotora ati ndagusavye mumubonano abariko baramusaba umubonano hari abantu bakomeye b'abatunzi bari baramurondeye babonye uwo muntu bazinanye ati ko biri kose ivyo uri yafise ntugiyashobora kuba bifise ntaco yamuhaye ubwo rugendo rw'akanya gatoya ko kumuherekeza amufashe ku rutugu watumye abantu bamumenya abantu batamubaza ati okay basi uje ku ma publicité yacu uje ku ma big board yacu turagusavye tukwandike ko article byari biheze yamuhaye ibintu bikomeye juste gusa ako kantu gusa abantu babone yuko uri umuntu wanje muribuka Samandari ako kantu murakibuka Samandari yari kumwe n'abandi banyagihugu umwami arabwira ati muvuge ico mushaka umwe ati je nshaka akabande k'inka abandi ati je nshaka umpe ijya misozi abandi ati je nshaka umpe Samandari bamugize ati naga Samandari ushaka iki ati mwami je nshaka umpe icumba ku kirimba ndahibere hama wewe ugiye mu kazi kiwawe uzohita urandamutsa gusa abantu atari ko Samandari bwa we ntugira nga umwami arashaka kuguproposa ico yoguka mugira ngo ukeneye ngo uzobikura mu ikati nimunde je nisabiye kwibera hafi yiwe nta misi yaheze mwami akavyuka Samandari agasangara aricara ati Samandari bite ni sawa mwami umeze neza tego vraiment ni bon toke ugira umunsi mwiza nawe mwami w'abarundi umunsi mwiza umunsi mwibazo biraduka wa muntu afise inka nimba zaragiye zirona barazifata rabizi ivyo umwami akora umwami ajeje gutatura amatati mu nyuma bariyumvira ati none umwe yaduhinga ahandi aje kumubwira ibibazo nagize ati Samandari ni yari bose basaba imonano kwa Samandari turakwingiza bantwaye za nk'umwami yama mvugira umwami arenganye mu gatondo Samandari ni sawa ati wapi Samandari ni ikati bireke numva no turika nkarira Samandari umwami agacahagarara agacaza kicato wabaye iki ati kubona muri kino gihugu umengo nta mwami ahari ati jevyo birambabaza nta mwami ahari ivyo uri kuvuga nibiki atari umuntu yaje mu mwanya ambwira ikibazo ati inka wamuhaye zagiye zirona baca barazitwara ubu ari ifumbereje ati vyambabaje ga mwami ati umuntu ninde ako kanya ati unyene subiza inka woranyaga inka umwami yatanga gabo Samandari yaba yakoze dira ati none ninazi kugarukanira urampiki ati nubundi zagiye turamanyura kabiri 50-50 ati sawa Samandari bararonsa inka vyose kubera ko yasavye kuba hafi iyo umwami yagize ubutunzi Imana ibaza Salomo mbwira ikintu ushaka ko ndaguha Salomo ntiyasavye ubutunzi Salomo yasavye ubwenge no kumenya kugira ngo akiri imanza abisirayeli Imana iramubwira ati n'ubutunzi utansavye nabwo ndabugo mu batunzi babayeho mu isi ntawungana na Salomo ku buryo uyu munsi ingoro Salomo yubatse bayiha agaciro k'imiliyaridi 300 y'amadolari y'abanyamerika mumvirize iyo nzu ingene yari imeze ntiyasavye ibintu yasavye ubwenge no kumenya niduha ubutore bwo kuronka ubutunzi nukuri mabwire Imana iri shengero izorihagurutsamwo abagwiza tunga bakomeye bateye ubwoba mugabo ndashaka mu definise neza ubwo butunzi n'ubwiki ubwo butunzi si ubwawe nubwo kugira ngo ushitse isezerano Imana yarahiye basogokuruza bacu isezerano ryuko abari mu mwijima tubakuraho bari tukabaza hari abantu nufiswe yo kuboronka juste capitale ntoya bo badekoye kandi botabaye ibintu byinshi mugabo badafise ayo mahigwe amafaranga ni gikoresho mu byo bwiza kumenya nk'umwana w'Imana amafaranga ntabwiza kuba umukoresha amafaranga bwiza kuba umukozi ikirimo byo kisobanuye hari abantu amafaranga abakoresha bo nibo ari abakozi b'amafaranga sibo bayakoresha niyo abakoresha Imana twizera iyo duhaye buno butore bwo kuronka ubutunzi ikora ngo amafaranga bigikoresha amafaranga w'umukozi kandi vy'ukuri iyo amafaranga abaye umukozi abo umukozi mwiza w'umwizigiko avuza abantu badashoboye kuronka kumwe nabo kwivuza ashobora gusubiza mu ishure abana bari bafise ubwenge bagasubira kwiga hari abana bayevye amashuri kubera ko babuze amakaye atarenza 15,000 ubuzima bw'umwana baburaheze hari wagwaye amaso aburi kungene yivuza bacambye ati rero ingo ngaku gatumba urime uwo mwana yo kwize agaca ubwenge agateza imbere igihugu amafaranga yabaye umukozi abo umukozi mwiza cyane